Ikaze kuri G4G. Uyu munsi ngiye kukubwira amwe mu mazina agezweho mu mwaka wa 2025 twifashishije ikinyamakuru Parents.com. Twagerageje kuraba amazina atandatu akunzwe cyane uyu mwaka y'abana b'abahungu n'amazina atandatu akunzwe cyane uyu mwaka y'abana b'abakobwa n'isobanuro yayo. Nimba nawe ushaka kumva aya mazina ndagusavye untege ugutwi. Icyo usabwa ni iki rero? Raba ko wakoze subscribe, hanyuma nimba ufise igitekerezo utanga utwandikiye muri commentaire naho turakwishura. Ikaze. Turahera ku bahungu. Izina rya mbere ni Kyle. Kyle ni izina rikomoka muri Irlande, rikaba risobanurwa ngo icyanya cy'ubwatsi butotahaye. Ukuvuga ngo kwa kundi muri Bible bavuga ngo muri Zaburi ya 23 ngo njyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye. Iyi zina rero nico risobanura Kyle. Izina rya kabiri ni izina bita Kais. Kais ni izina rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye umushefu canke umumenere canke umuntu ari general, bisobanura kuvuga ngo umuntu ari hejuru y'abandi, no kuvuga ngo umuntu ayoboye. Iri zina nico risobanura. Izina rya gatatu ni Ailan. Ailan bisobanurwa ngo inkinzo, bouclier, canke bagatanga inisobanuro rivuga ngo umuco w'ukwezi. Hama izina rya kane ikunzwe cyane uyu mwaka ni izina yitwa Aiden. Iri zina Aiden rikomoka muri Celtic. Muri Celtic risobanura yuko ari akariro gake gake, ariko mu Kilatini ho barabivuga neza yuko iri zina risobanurwa ngo ubufasha. Izina rya gatanu ni Elio. Elio rikomoka mu Bagiriki canke mu Baheburayo. Iri zina risobanurwa ngo umuco. Izina rya gatandatu ariryo rya nyuma ku bahungu ni izina bita Elom. Elom ni izina rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanura ngo Imana niyo mana yanje. Aya rero niyo amwe mu mazina akunzwe cyane mwino minsi canke muno mwaka wa 2025. Nimba wowe muvyeyi ushaka kwita izina umwana wawe, raba mwaya mazina akunzwe cyane, iryo wumva ukunze uheze wita umwana wawe kandi umwita izina rifise igisobanuro kijanye n'ibyo wipfuza canke kijanye n'ibyo wipfuriza umwana wawe. Reka dukomeze n'igice cya kabiri. Reka tuje ku bana b'abakobwa naho, utubebe tw'abakobwa. Turahera ku izina rya mbere. Izina rya mbere riza ku rutonde ni Rayana. Rayana ni izina rikomoka mu Barabu, risigura ngo umunyabuntu. Izina rya kabiri riza ni Eliana. Iri Eliana rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanura ngo Imana irishuye. Izina rya gatatu rikunzwe cyane ni Charis canke Charis. Iri zina Charis rikomoka mu Bugiriki. Iri zina rikaba risobanura ubuntu, grace. Babantu bitwa ba grace n'iri zina ni ryabo gusa, iki kintu nuko kiba kiri mu Kigiriki. Izina rya kane riza kuri urutonde rikunzwe cyane muri mwaka wa 2025 ni izina bita Erowen. Iri zina Erowen rikaba risobanura ikintu cyiza. Iri zina rikaba rifise inkomoko muri Celtic. Izina rya gatanu rikunzwe cyane ni izina bita Priya. Iri zina Priya bavuga yuko ryoba rikomoka mu gihugu c'Ubuhindi. Iri zina rikaba risobanura ngo umukunzi canke bimwe bita ngo umusheri, umukunzi, aime, chéri. Iri zina nico risobanura, rikaba ryitwa abakobwa cyane cyane benshi bo mu Buhindi. Izina rya gatandatu ariryo rya nyuma ni izina bita Inaya. Inaya ni izina rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanurwa ngo uhawe ikaze, uhawe ikaze. Iri zina ryo nico risobanura.
Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Rero nimba ufise gahunda yo kubika akazina k'umwana wawe canke ko kwita izina umwana wawe rigezweho muri 2025 canke mu mwaka tugezemo, raba mwaya mazina umuntu aguhaye yuko hari iryo woshima bivanye n'ibyo wipfuza, bivanye n'ibyo ushaka, kugira ngo umwana wawe umwite akazina kari class, umwite akazina kagezweho, kandi umwite izina rifise n'isobanuro, umwite izina rifise ico rihuriyeko n'ivyo wipfuza. Mwakoze cyane. Nimba ukunze ikiganiro twandikire muri commentaire. Murakoze. Jewe wumva ni Roy Juif, aha ni kuri Juif LG. Murakoze cyane.